akabaga, akeneye inka uko nyene, akeneye impene uko nyene, acarongera kati jewe ibigega vyiwanje vyama vyuzuye. Hanyuma buri musi umwe mu rugo kwa Perezida Ndayishimiye igihugu kimuha miliyoni 3 zo gusuma ivyo kurya. Ku musi umwe bamuha miliyoni 3 z'amarundi zo gusuma ivyo gufungurira umuryango wiwe. Ayo si amafaranga yakoreye, nivyo igihugu kimutegekaniriza nk'umukuru w'igihugu. Mu mwaka uheze wa 2024 bamuha imiliyoni 2. Mu nyuma ati rero ari amafaranga mu manyi make na rasiyo ntikwira, baramudugiriza bamuha miliyoni 3. Perezida Ndayishimiye kandi iyo gisabo natagutse kuko ibimutunga byose birikwa n'igihugu. Umupfasoni wiwe yambara impuzu nziza zigezweho kandi biba vyaguzwe n'igihugu. None umushahara wiwe tuvugishije ukuri mu myaka 5 amaze arawukora akawukoresha iki? Mugabo agaseja kuvuga ngo umuboyi ngo niwe muntu muri iki gihugu cy'u Burundi wa mbere atunze. Eske yari kahimiriza abana b'igihugu bose kuja kuba baboyi cyane? Eske yarabanje ari iyo bagiza ko nawe ibimubeshaho byose ari abironka ari igihugu kibimuhaye? Noneho inzara yishura ku kwezi, rasiyo arayitanga ku kwezi. Twagiye iyo yari inkuru ya kabiri. Hanyuma iyindi nkuru yavuzwe itariki 25 ni ko batswe kugandagura umukuru w'umugambwe Seneri mengabarana w'umwatse yitwa Agatogwasa. Agatogwasa jewe rero buriya nubwo nta mukunda ntibamwice, bamureka azoje imbere y'ubutungane nkuko nabo bazobujamo. Ya rero itariki 25 uyu mugabo baratswe kumwica. Ariko oya byabaye itariki 24 yarahatswe kwica imodoka ya Gatogwasa yajanye abana ku ishure kubera ingorane y'ikena ry'igitoro. Imodoka ibirahagaze hafi y'ishuri mu kurindira ko abana basohoka mu masaha ya saa 6. Aho ni umushoferi wayo yabona umuntu aje arayifotora aranibanda cyane ku mparati amaja inyuma. Niho hazi umupolisi afise inkwasa w'umushoferi wa Gwasa kumanura ikiyo c'imodoka. Umushoferi aravye hirya abona imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox irabura itagira imparati. Imodoka ivugwa ko yarimwo abagabo 6 bafise inkoho. Umushoferi agira ubwoba aca aravutura imodoka ariruka ya Vox imuja inyuma. Ivyarukurikiye vyabaye nk'ivyo dukunze kubona muri filime z'abanyamerika, Avenue Muyinga, Chaussée Prince Louis Rwagasore, ibarabara rya Jardin Public, IPEA, ibarabara ryinjira mu Gatoki, Boulevard Mwezi Gisabo. Umushoferi wa Gwasa yakijijwe nuko azi kunyonga imodoka koko. Agatogwasa ntiyarimwe muri iyo modoka, ntawuzi neza ico bano bantu bashaka. Boba bari bicura ko Agatogwasa yirimwo, boba bari bashaka kunyuruza umushoferi wiwe, boba bari bashaka kugandagura uyirimwo. Ivyo ntavyo tuzi. Ariko rero iki gitangaje ibi bibaye bibereye mu Burundi biherera aho nyene. Ya iyo nindi nkuru yabaye itariki 27 kwezi kw'icenda. Hanyuma itariki 9 z'ukwezi k'umunani hariho umu adjudant chef yitwa Benjamin Niyonzima, yari umusirikare mu ikambi rya Mwaro, yafunzwe, byitwa kunyuruzwa kuko baramutwaye mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Uwo mu adjudant chef Benjamin Niyonzima yari yagiye muri siporo hamwe n'abandi basirikare. Inyuma y'umutaga niho yasezera uwo babana mu cumba ko agiye kurondera umuriro wa telefone. Ndabibutsa ko kuronka umuriro wa telefone mu Burundi asigaye ari kibazo. Umugoroba ugeze ntiyatashe, ibintu bitari byigere bimubako. Bukeye mu gatondo hari umusirikare mutoya Caporal yaje kubaza umwe babana ko adjudant chef Benjamin Niyonzima ari hari, asanga siho yaraye. Uwo musirikare naco yasohoka ikambi kuva ubwo ntarasubira kuboneka. Iyo mu Caporal we telefone we yagumye ikora, akitaba akavuga ko hari bimugoye mugabo azogaruka ku kazi, ariko vyarangiye adasubiye kuboneka. Benjamin Niyonzima we telefone ntigeze isubira gukora. Abamutwara bagiye kuraba ivyo yari ajejwe basanze byose bikwiye. Mucumbi we basanzemo amafaranga, basanga ivyiwe byose niho biri. Niko gutabura katatorotse ahubwo ko ategezwa kuba yaragize ingorane. Abaryango barakoze ibishoka byose baramurondeza, barashobora kwinjira mu kirabo
bo cyo mu Kibumba aho yafashe icupa ubwa nyuma baravuga ko hari abandi batatu bariko barasangira hanyuma arataha. Mu nyuma abajyango bararose amakuru avuga ko Adjudant Chef Benjamin Niyonzima afungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi, nuko umuryango urahumura, ariko mu ndwi iheze urishikiye kuri documentation i Bujumbura bamwishuye ngo naje kuronderera mu mpimba ngo niyo bamurungitse, cyari kinyoma. Kugeza ubu nta gakuru ka Adjudant Chef Benjamin Niyonzima. Uwo yaragiye nawe akaba yaranyurujwe. Mu yandi makuru avugwa ni amakuru yo ku itariki 23 abasirikare b'u Burundi barasaba ko amafaranga ya nouveau menu ashigwa ku mishahara yabo hakaguma yibwa n'abakuru. Haraciye umwaka urenga leta ivuze ko yongereje amafaranga yo gufungurira abasirikare kugira ngo hagire iciyongera ku vyo bahora bafungura. Abasirikare bavuga yuko ayo mafaranga yibwa n'abakuru bo bagasanga baracafungura kwa kundi canke kukaba kubahenda. Basaba ko ayo mafaranga bahora bayahembwa ku mishahara wabo bakimenya. Umwe muri bo yagize ati tubarize umukuru w'igihugu ingene yatwandikiye nouveau menu ituma umusirikare afungura neza iyo vyahereye. Akarorero nk'inyama tworiye 4 mu ndwi urashobora kumara ukwezi n'igice utabonye n'amayezi. Uko bimeze abatwara amakambi bavugana na les fournisseurs bati ibiro vy'inyama wozanye muri kuno kwezi urabireka wewe nzogusinyira ko wabizanye k'abasoda bazifunguye hama wewe uzotwara aya nanje ntwaraye. No ku bindi vyankenerwa niko bimeze, birya vy'imboga, ibitoki, ibiraya, intore niko bimeze. Les commandants babivuganira na les fournisseurs bakaguma babasinyira ivyankenerwa byose umusoda ari kuronka ko babizanye, hama ibisigaye bagaca bamenya ingene babihinyanyura. Icyo dushaka kuri nyakubahwa perezida wacu nuko ayo mahera y'ijya nouveau menu iyo yadushira ku makonte yacu niyo buri cyadufasha ko nubundi ntavyo twari turarya. Biriko vyirira abatwara amakambi be n'abafournisseurs amaparcelle baguma bagura bongera banaduza amazu meza n'imodoka nziza mu mitsi yacu. Rero vyiza nayaduhe kuri konte zacu nakarabana bacu barashonje ibintu vyaraduze, atari gutyo naho barayagabira abatwara amakambi batiriwe biraca ku ruhande ngo ni budget ikugabira neza abasoda. Iki gisabo c'abasirikare kirumvikana, hariho n'ibihugu usanga umusirikare bamugaburira ku murango ariko ifungwa zo ku mugoroba bakashira ku mushahara kimenya. Niyo nzira nziza yo kugabanya ubusuma bw'abajejwe kubafungurira, kandi umusoda araheza akiha ivyo ashaka. Rero nayo bongewe yo gufungura neza ntaco buza ko bayongererwa ku mushahara, gutyo abakuru b'amakambi ntibazoba bakiyivye. Umushikiranganje ukwivuna basi Marie Chantal Nijimbere General Prime Niyongabo arongoye igisirikare vyoba vyiza bumvirije abasoda bakabafasha ingene babona inyishu nziza ishimisha abasirikare. Ivyo ni byashikirijwe n'abo basirikare. Murumva yuko kari mu mpene niko kari no mu ntama. Hanyuma muri uku kwezi nyene guheze muribuka inkuru yifatwa y'uwitwa Habe navyo nyene vyabaye mu kwezi kwa Nyakanga. Nibaza ko iyo nkuru twarahivuze ko cane, ariko amakuru novuga atari meza nuko Habe gushika ino saha ahubwo ata makuru yiwe yigeze asubira gusohoka. Duheruka wa mukuru w'iperereza Medard aza ngaha akatubwira yuko ahubwo ngo Rabe ngo yiciwe mu Rwanda, kandi ahejeje kubivuga twaciye tubona rero n'andi mantuze amapaje y'imbonera kure nabo bariko baraborokorora nk'ivyo nyene. Habe aramahoro batamwishe. Iyindi nkuru nifuza ko tuvugana ko ni inkuru ibabaje cane. Cour d'appel ya Muha yarashimangiye ko muganga Christophe Sahabo afunga imyaka 20 akananyagwa ivyiwe vyose. Aha ndabereka ifoto y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umunsi bugurura ibitaro Kira Hospital, yarari impande ya Sahabo. Sahabo ntiyarazi ko ahagararanye na Yuda azomugurisha. Ico gihe Ndayishimiye ntiyari bwabe perezida, ahubwo yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Cour d'appel ya Muha yarashimangiye ko muganga Christophe Sahabo afunga imyaka 20 akananyagwa ivyiwe byose. Nimba hari ikintu gisigura neza intwaro ya Evariste Ndayishimiye n'urubanza rwa muganga Christophe Sahabo yatanguje ibitaro Kira Hospital.
ni urubanza rutabaho mu bisanzwe rutumbereye kwemeza mu mategeko ingingo yo kunyaga ivyo bitaro, ingingo yafatiwe hejuru cane mu nzego zitwara Uburundi. Muri Ruhuhuma muri Ruhuma 2025 harya 2025 ni gute mu Kirundi? Muri Ruhuhuma mu mwaka w'2025 sentare nkuru ya Muha yari yakiriye muganga Christophe Sahabo gufungwa imyaka 20 no kuriha indishi y'akababaro irenga miliyoni 178 z'amafaranga y'amanyaburaya. Mbanze mumbiriza amafaranga bamuciriye. Imiliyoni 178 z'amaeho. Bamwagirije ku cyaha w'impapuro mpimbano. Ayo mafaranga akaba yababa hafi miliyaridi 1,500 z'amafaranga y'amarundi, aho n'amatungo yose ya Christophe Sahabo yaciye anyagwa. Cour d'appel yaremeje urubanza rwateje yimuha, ubwo rwa mbere rwari rwakiwe habanje kubitera bwoba ku bacamanza vyakozwe n'abakozi biperereza. Muganga Christophe Sahabo yize mu Busuwise nk'umuganga w'umuhinga avura amaso ophthalmologue, ahitamo kugaruka mu Burundi mu gihe abaganga benshi batagaruka. Aravura abarundi asubira mu banyaburaya, arondera imitahe anavyumvisha intwaro n'amashirahamwe mu Burundi, maze hubakwa ibitaro vyafatwa nk'akarorero mu karere. Ibitaro bitangura kwinjiza amadolari atari make, cyane cyane kubera vyakwega abakongomani kuza kwivuza mu Burundi. Amadolari atera umunoho abo hejuru cyane. Dr Sahabo aranyuruzwa n'iperereza, Imana irakinga, bamusanga ari kumwe n'umuzungu. Ntiyabaye acishwe, arafungwa gusa. Umuavoka wiwe yari umukobwa wa President Domitien Ndayizeye, nawe yarafunzwe. Arekugwa banje gusinya katazosubira kuburanira muganga Christophe Sahabo. Imyaka izohaca, muganga Christophe Sahabo azorenganurwa, ariko urubanza rwiwe ruzokwamara ikimenyetso kitabesha c'intwaro y'abasahuzi ataco bibanga. Imana irinde uyu muganga. Hanyuma nabibutsa yuko igihe yugurura ibitaro Kira Hospital muri Ntwarante 2015, President Nkurunziza yari yakeje Dr Christophe Sahabo nk'umurundi w'akarorero. Evariste Ndayishimiye niho yari. Uyu munsi President Ndayishimiye amuhemvye munyororo no kunyagwa ivyiwe vyose. Aho rero ngafise imbona kazozi zo kwega imitahe mva makungu, mu gihe ubuzanye umutahe bamugira gutyo. Imana ibandanye irinde ubuzima bwa Dr Sahabo. Iyindi nkuru nashaka ko tuza kugira ko commentaire ni inkuru ivuga yuko ibihugu vya Canada na Pays-Bas bisaba abanyagihugu bavyo kwirinda ingendo zitakenewe mu Burundi. Donc abantu muzi muhora muraba uko ibihugu bibwira abanyagihugu bavyo, bashira amapartama amwe y'igihugu, hariho aho bita zone rouge, zone orange na zone jaune. Rero kubw'izo nyandiko akarere karimwe intara za Cibitoki na Bubanza niko gashobora kubangamirwa gose. Rero ako karere kari muri zone rouge, no kuvuga ko abanyagihugu ba Canada na Pays-Bas batohirahira ngo bahonyoze ikirenge. Zone rouge bavuga ko ari akarere ko ku rubibe rwa RDC n'u Burundi, be no ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi, amaja mu buraruko bushira uburengero. Hanyuma muri zone orange naho bahashize mu makomine ya Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke na Mpanda na Mugina. Aho naho bavuga babwira abanyagihugu ba Canada na Pays-Bas yuko bojayo mu gihe atakundi na kumwe boba bari bugire. Iyo donc absolue nécessité. Hama zone jaune aho yari muri orange, zone jaune naho nahasigaye hose ivyo bihugu bivuga ko abanyagihugu bavyo bashobora kuhagendera, ariko bikababwira ko boguma bameze magabo kubera ibibazo by'umutekano muke bishobora kuhaduka. Rero nagira nibutsa abadede yuko bino navyo biri mu bintu bituma ata amadolari, ata amadevize, ata ngenzi mushobora kuronka mu gihugu, kubera ibi bituma n'umuntu yarashaka kuza kugira icyo akora mu gihugu adashobora kuza. Hanyuma nkuko nari nababwiye mu kiganiro Fokode yari yatunganije itariki 21 kwezi kw'icenda, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medare Muhiza yarafashe ijambo
mu kabazo kiwe ka nyuma Medal yakoresheje amajambo atangaje aho asa n'uvuga ko Dieudonné Niyukuri batazira Rabe yamaze kwicwa. Mu mvugo yiwe Medal yarahakanye ko Rabe atigeze azanwa mu Burundi, avuga ko iyo foto imwerekana mu gasho k'iperereza mu Cibitoke ari impimbano. Incuro zitatu zose Medal Muhizi yagumye avuga ko Rabe yishwe n'iperereza ry'u Rwanda ryoba ryamuhaye igikorwa kiramunanira. Medal Muhizi yavuze ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajanye Rabe muri Mozambique kubera igisirikare c'u Rwanda ariyo kiri. Iki ni ikinyoma cambaye ubusa. Rabe yahungiye muri Mozambique mu ntango za 2015 imbere yuko haba imyiyerekano mu Burundi kubera yabona ubuzima bwiwe bubangamiwe. Abategetsi b'u Burundi bahavuye bavuvudikira murumuna wa Rabe abariwe bafunga. Rabe yari yahisemwo Mozambique kubera umuvyeyi wiwe ariyo yakorera nk'umukozi w'Imana. Igisoda c'u Rwanda cagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Mozambique muri 2021. Rabe amaze imyaka 6. Urumva ko ivyo ari ibinyoma vya Medal Muhizi. Hari ibimenyetso byinshi cane vyerekana ko Rabe na bagenzi be bari mu Burundi. Babiri mu bo bafatanywe, Eloi Nkurunziza na Venant Ndikumana, bavuye mu Rwanda ku igenekerezo rya 29 kwezi k'umunani, baciye muri Tanzania binjira mu Burundi, baciye ku mupaka wa Kobero i Muyinga uyu musi nyene. Ivyo ni ibintu vyoroshe gutora ku mipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Uwundi yafashwe ni Bonaventure Nkuriyingoma, we yavuye i Bujumbura aho yaba akota imodoka izwi, imodoka imupfirako mu nzira, donc yagonze moteur murambabara bari bamumagariyemwo aja kuyikoresha Igitega, n'uyo modoka iri Gitega. Ihoteli yarayemwo kandi yafatiwemwo Igitega irazwi. Telefone ya Eloi Nkurunziza irerekana neza ibibanza yabayemwo. Ifoto yafatiwe mu Cibitoke yerekana Rabe ari kumwe n'abagenzi be mu gasho k'iperereza mu Cibitoke. Amasoko menshi yarashoboye kumenya neza ico cumba bicayemwo, aho hari imifuko y'ifumbire, ivyo vyuma vya kazino, ico kidumu kirimo igitoro cafashwe. Ni benshi bavuze ko bahazi. Kirengeye ivyo byose, iperereza ry'u Burundi ryarategetse Rabe kurungika audio kwa mukuru wa Eloi Nkurunziza. Yaba Eloi, yaba Rabe, yaba witwa Fabrice, bose bararungitse audio zerekana ko bose bafatiwe hamwe kandi ko bari bafungiwe hamwe. Urumva rero n'ibinyoma Medal Muhizi yariko aregeka ku Rwanda. Iyi perereza rero ritanguye guhakana ko ryafasha abantu biba biteye ubwoba. Kubona umukozi w'iperereza arungikwa mu kiganiro kwemeza ko aba bantu batinjiye mu Burundi, aha turavuga Medal, mbere akanavuga ko Rabe yishwe n'iperereza ry'u Rwanda, birateye amakenga cane. Hano hashobora kuba ibintu bitatu: kumbere baramaze kumwica, kumbere haracyariho umugambi wo kumwica, none iperereza rishaka kumenya uko abantu batandukanye babifata, kumbere n'inzira yo kujijisha bahora bavugana na Rabe ngo bijajare. Amakuru Foko difise arerekana ko hari abantu benshi bariko baranyuruzwa bagirizwa ko bahora bavugana canke bakorana na Dieudonné Niyukuri batazira Rabe, abasivile, abapolisi n'abasirikare. Rabe yoba yakorera iperereza ry'u Burundi. Hari imbuga nyinshi aho gutabariza Rabe ziriko zirakwiragiza nyabona amakuru ashobora gufasha abamufise canke abo baba baramaze kumwica. Usanga izo mbuga zikwiragiza ko Rabe yakorana n'iperereza ry'u Burundi. Babivuga bafatiye ku kungene bitumvikana ingene yemeye kwinjira mu Burundi kandi ivyo yahora avuga bitanezera abategetsi b'u Burundi. Iki kiragoye gose kwemeza kandi kirasaba gushishoza. Nimba Dieudonné Niyukuri batazira Rabe yakorera iperereza ry'u Burundi, yoba ari intsinzi ikomeye ku iperereza kuko ryoba rifise umusumyi w'urusaku akomeye mu Rwanda, mbere ashobora gushika no muri DRC. Ico si ikintu kiba coroshe. Umuntu nk'uyu arabungabungwa mu maperereza yose yo kw'isi. Nta nyungu iperereza ry'u Burundi ryogeze ryo kumukura mu Rwanda, mbere rigakora ku buryo Rabe amenyekana ko bakorana. Kuba uwarungitswe mu Rwanda gutega umutego Rabe witwa Alexis Hajayandi we yidegemvya n'ikimenyetso ko be na Rabe bashobora kuba badakora bimwe. Ariko rero mu gihe koko Rabe yoba yakorana n'iperereza ry'u Burundi, inyungu yonyene yoshobora kubaho yoba ijanye no kuraba ikintu gikomeye abategetsi b'u Burundi bashaka kwegeka ku Rwanda, maze bakazomukoresha mu gutanga ivyemezo ku rwego mpuzamakungu. Ico nimba arico Rabe yakora ntibizoteba kuja ahabona. Umugambi wose wamwinjije mu Burundi uzoba wari wateguwe kare kugira ngo haze habeho kwambika ibara igihugu kibanye. Kuri uyu munota nawe ushobora kwemeza ngo Rabe arakorana n'iperereza, yoba ariko arabesha. Kazoza niko kazobitwereka. Ico bazomukoresha nico kizobitomora. Yamara icihuta ubu ni ukugwanira ubuzima bwa Rabe na bagenzi we. CNDH uri hehe? Turasubiye gusaba umugwi CNDH ko wokora akazi kawo ukaronderaho Dieudonné Niyukuri, Eloi Nkurunziza, Venant Ndikumana, Bonaventure Nkuriyingoma na Fabrice Ribwira umutima bafungiwe. Iki nico uyu mugwi washiriweho. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho, ico wahamagariwe ni ikinyene nkuko wavyigishije kenshi. Nari mfunzwe urandaba. Ivyo nivyo uhora usomera abantu muri Bibiliya. Iyindi nkuru nashaka kuvuga ko yari inkuru y'ikiganiro caraye kibaye, ikiganiro cankoze ku mutima cane, c'umupfasoni Margarita Barankitse
na Pacifique Ninahazwe. Ni ikihe cigwa twokora ku butwari bw'uwo mupfasoni? Perezida Nkurunziza yigeze kwihweza ivyaranze ubuzima bwa Maggie aca mwita mama nationale, umuvyeyi w'igihugu, anamuha pasiporo y'abanyacubahiro ariyo pasiporo diplomatique. Niyihenze Margarita Barankitse nasanzwe. Ubuzima bwiwe bumeze nk'intambara. Ubundi yavutse yitwa Habonimana Margarita, yabuze se mu 1962 afise imyaka 5. Sekuru aca asaba ko abo buzukuru bahindurirwa amazina bakitwa iry'umuvyeyi wabo Barankitse. Ni gutyo Habonimana yahindutse Barankitse, izina rivuga vyinshi. Mu 1983 Margarita Barankitse mwihangane bari bampamagariyemo. Mu 1983 Margarita Barankitse yari umwigisha w'igifaransa mw'ishure ryisumbuye mu Ruyigi. Niho yiyamiriza akarenganyo yabona gakorerwa abanyeshure b'abahutu bahejeje igice ca mbere c'amashure yisumbuye kuri iryo shure, aca arahagarikwa mu kazi. Yaraburanije leta maze arayitsinda mu 1986. Yamye ari umuntu arera abana b'imfuvyi, bamwe akanabandikisha nk'abana biwe adatandukanije amoko. Mu 1993 Maggie yari afise abana ndwi areze, abahutu 4 n'abatutsi 3. Ugwimo rwo mu 1993 rwamutwaye benshi mu muryango wiwe. Perezida Ndadaye amaze kugandagurwa, abatutsi barishwe ku bwishi batemagujwe imipanga mu makomine ya Ruyigi. Niho bamwe bahungira muri diocese katolika ya Ruyigi. Abahutu nabo nyene barahahungiye ku bwishi, cane cane abakozi ba leta kuko batinya kwicwa n'abatutsi baje kwihora. Maggie yari umunyamabanga wa diocese Ruyigi. Itariki 24 ukwezi kw'icumi 1993 hari ku munsi w'Imana. Maggie yari kategura ahabera imisa, niho yabona abateye barondera kwica abakozi ba leta b'abahutu bari bahungiye kuri Eveshe Ruyigi. Agerageza kuja imbere ngo akingira abo bantu, ahubwo nawe arafatwa arabohwa. Abantu bashika 72 bariciwe aho ku cicaro ca diocese. Maggie ahera ngaho kwakira imfuvyi zose, abahutu n'abatutsi abarera nk'abana biwe. Amajana ibihumbi vy'abana vyaraciwe mu minwe yiwe. Ni naho havuye ishirahamwe rikomeye Maison Shalom, inzu y'amahoro. Maggie ntiyigera atinya kuvuga ukuri, naho kuba ko mutwara ubuzima. Amabi yakorewe abahutu arayavuga atarya umunwa, amabi yakorewe abatutsi arayavuga atarya umunwa. Bose abita abavukanyi biwe nk'umukristo. Mu 1994 yaragiye gusura mu masentare aragiriza abatutsi yabonye bica abahutu, vyatumye yitwa umuhemu. Incuro nyinshi yarahatswe kwicwa. Mu 2014 Maggie yariyamirije ko Perezida Buyoya yohabwa gutwara francophonie, yamwagiriza ko yahonyoye agateka kazina muntu akiri umukuru w'igihugu. Naho Nkurunziza yari yaramuhaye agashimwe, nticyabujije ko mu 2015 Maggie yamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Naho Maggie atageze yerekana ingene intwaro ya Perezida Nkurunziza ariko irahonyanga agateka kazina muntu, ivyo vyatumye ashigwa ko umutahe mpuzamakungu, anacigwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa ivyiwe vyose, cyo kimwe n'abandi 12 bari mu baharanira agateka kazina muntu be n'abanyepolitike 12 nyene. Ishirahamwe Maison Shalom ryarafuswe, amatungo yaryo aranyagwa na leta ya CNDD-FDD. Uwarize abana batari bake b'abategetsi ba CNDD-FDD, uwababereye umuvyeyi bamwe mu ba CNDD-FDD bakomeye no musi, uwo Perezida Nkurunziza yise umuvyeyi w'igihugu, uyu musi yitwa inkozi y'ikibi ihigwa. Ageze mu buhungiro, Maggie ntiyacitse intege, yabandanije gutabara abana b'u Burundi mu buhungiro. Maison Shalom yarabandanije gukorera hanze mu Rwanda, yahashinze ikigo gikomeye citwa Centre Oasis gifasha urwaruka n'abakenyezi b'impunzi. Uyu mukenyezi akuraho izo nguvu zo kuvuga ukuri ibihe vyose ataca atinya. Bigenda gute ngo Maggie ntacike intege mu gihe abo akorewe ibibi bidasanzwe? Ni gute umuntu agirirwa urwanko we akabandanya yigisha urukundo? Tubiganireko. Ejo ku itariki 5 ukwezi kw'icumi Fakote yabategura ikiganiro mu buryo bwa space ku cigwa twokora ku butwari bwiwe. Abatumire yari Margarita Barankitse arongoye Maison Shalom na Pacifique Ninahazwe asanga arongoye iryo shirahamwe Fakote. Rero nkuko twavyumvise hari ikibazo je canguze ku mutima. Baramubajije bati none amazu ko twabonye mu Rwanda bubatse ibintu by'intangarugero, ibintu bikomeye, ntubona ko ari uguhomba kubera ko biriya vyari kubakwa mu Burundi? Iki kibazo yaragisubije ati Uburundi n'u Rwanda ni nk'amahasa, ibyo twubaka mu Rwanda ni pepiniere izovamwo abazoza gukiza igihugu, izovamwo incabwenge zizoza gukorera igihugu, ni pepiniere izovamwo aba engineer, aba agronome, abafundi n'abandi benshi bazogaruka
kuza gukiza igihugu no gukorera igihugu c'u Burundi. Rero inzu zubatswe mu Rwanda zifasha abarundi n'abanyarwanda kuko Uburundi n'u Rwanda, abarundi n'abanyarwanda ni nk'amahasa. Ico kintu carankoze ku mutima, carankoze ku mutima cane. Ndifuza ko abarundi bari mu Rwanda, impunzi ziri mu Rwanda bafise uburyo, ntimureke kubaka, ntimureke gukora kuko nkuko twari tuvyumvise ibikorwa vyiza muhakorera ni inyungu ku Barundi kuko biriko bitegura abana b'abarundi bazotaha gukorera igihugu. Aha nabaha exemple, hariho mu Rwanda mu Burundi abanyarwanda bari barahungiye mu Burundi nabo barabigize nkuko bariyungunganije mu buryo bwabo barubaka ishuri ryitwa lycée iryo mu Ngagara ryitwa mumbabarire nsa n'uragiye izina Saint Gabriel nimba ntibeshe muze kunyibutsa. Iryo shuri riri mu Ngagara ryubatswe mu buryo buke bari bafise n'impunzi z'abanyarwanda. Iryo shuri uno munsi ririko ryigamwo abana b'abarundi. Yabaye pépinière Saint Albert, murambabarira ni Saint Albert. Yabaye pépinière itegura abana b'abanyarwanda bamaze gutaha uno munsi ibikorwa vyiza ari amabarabara biriya ari amazu biriya mubona harimwo bamwe mu baciye muri iryo shuri rya Saint Albert. Rero abantu mushoboye, abantu mufise uburyo, abarundi mufise amajwi yanyashika kure, ntimureke kuja kubaka ngo mufashe bariya abana bariko baravukira mu Rwanda b'abarundi, ngo mufashe ziriya mpunzi ziri Mahama mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania. Ntimureke kubikora. Izo nzu nta mapine muzozishirako ngo muzitware, ariko mumenye neza ko muzoba muriko muraramurira igihugu, abazoteza imbere igihugu. Pacifique nawe yaciye atanga exemple ya perezida atwara igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Yaravuze ati dufate nk'iyo umuntu yari gufasha perezida Paul Kagame kiriya gihe ari impunzi akamwishurira amashuri, we yabikora atazi ko ariko arakora igikorwa gikomeye, ariko leadership afise uno munsi, ubwenge vision akoresha ni kubera ko yaciye mu ishuri akiga agaca no mu ishuri ry'ubuzima. Rero nawe uno munsi niwagira ico ufashije umwana w'impunzi, ni pépinière izovamwo imbuto izomera mu gihugu c'u Burundi. Ikindi hariho ikindi kintu nakuyemo ciza, umupfasoni Margarita yavuze ati baratwishe baradutemye ntibamenya yuko tuzovamwo imbuto zama, tuzovamwo ibiti bijako imbuto nziza. Rero warateshejwe izawe warahunze, ariko uzovamwo urubuto rwerera Uburundi. That was so strong. Yeah, nico kintu nashoboye gukura muri iriya space yakozwe ejo. Hanyuma imbere yuko rero mpa amajambo abandi, ndashaka akantu ka nyuma. Isidore Mbayahaga aragabisha Ahabu na Yezebeli bishinga kurenganya umunyagihugu yigorewe, bishinga kunyaga no kwica. Abwira uyu mwami n'uyu mwamikazi bishinga kurenganya ko amaherezo azoba mabi, amarira y'abakene barenganywa ashikira Imana. Uyu nubwo Mbayahaga akunda gushinyagura cyane, hari igihe umusaza asarakagwa kwijambo. Twizere ko Ahabu na Yezebeli aho bariko barumva. Murakoze. Reka rero nakira abantu ayandi makuru yaranze ukwezi k'umunani, uzoba afise ico ashaka kongera ko kindi, ariko reka ndabereke ya foto ya Dr Sahabu igihe bugurura ibitaro vya Kira Hospital. Haruhande rwiwe hari hahagaze Yuda yahavuye amugurisha, ariwe General Neva. Kuko GC ijambo ni ryawe. Merci beaucoup Wilson. Sinzi ko munyumva ndiko ndataha
mpamvu amabuye abaderanje turakumva neza cane. mumbabarire cyane. Nshitse ubu nyene mugabo ikintu wariko uravuga ni ikintu cankoze ku mutima kandi camba kinkora ku mutima. Wariko uravuga uti abanyarwanda n'abarundi on est des cousins, on est des cousins mugabo abantu ibintu bakoresha cyane kugira ngo badutandukanye nka kumwe hari abantu benshi bakoresha ibintu by'amoko by'ubuhutu n'ubututsi kugira ngo badivize abarundi. Ico kintu rero ni ikintu na jewe nayo maze iminsi ndaciyumvira ko kuko muri histoire uko twagiye turavyumva twumvise yuko Uburundi n'u Rwanda hari relation nini ikomeye kugira ngo tuvaneko biragoye. Ngarutse inyuma gatoya hariho ukuntu bavuga ngo kera nta muhutu yarongora umututsi, nta mututsi yarongora umuhutu. Mugabo no munsi amafamiye menshi bararongoranye, barubakanye. N'abanyarwanda pareil, hari abanyarwanda benshi barongoranye n'abarundi, hari abarundi benshi barongoranye n'abanyarwanda. Abo bantu rero kugira ngo uzoze ubadivize bizokugora. Oui, il est vrai que hariho abantu babikoresha kugira baronke ama intérêt yabo, baronkere novuga ngo sinzi ukuntu bisigura. En fait, iyo habaye situation iyo yose abantu bayirondera kwikuramwo business. Bamwe batangwa kwikoresha mu by'ubwoko, abandi bakabikoresha ku by'imigambwe, abandi bakabikoresha mu by'igihugu, igihugu ikina kiriya. Ariko u Rwanda turabakuza umuntu zo kutwanganisha abarundi n'abanyarwanda. Nukuri uwo muntu bizomugora. Ni nk'umuntu aza kuvuga ngo uri umuhutu ni wanka umututsi cyangwa umututsi ni wanka umuhutu, n'uwo muntu afite igikorwa gikomeye. Mbabarire sentevye mugabo aho kantu nagomba kugasurinya d'abord, hanyuma ivya magi barankitse. Nukuri utavyumvise utabishima ni ngayi afise igituma ni za business ariko ndakubwira yuko abagomba gukora akote. Ikintu cantangaje kandi canshize ku mutima ukuntu yavuze yuko yagiye no mwishamba gutora abana bari mu ntambara, akabatora akabakira akabavuza akabagaburira, ko n'umuntu wa mbere yajya kugira visite kuri Mezo Shalom ari perezida ntuzeye Nkurunziza. Mugabo no munsi uyu mupfasoni akaba yahunze yuko avuga yuko ari umwasi w'Uburundi. Barundi kazi, ikintu nama mvuga ijambo navuze ntizokwama mvuga niriye n'iryuko urafise Imana yarakuremye irakurema ufise ubwenge bw'iwawe Imana yakuremanye. Washobora kumva ko umuntu yavuze ati a ukumva a, akaba akavuze b akumva b. Mugabo ntihagire umuntu aza kubera ngo bavuze a ntiwumve b. Ikintu ca mbere, intambara ya mbere dufise uno munsi dufise kugwanya ni yuko uvuga uti Imana yarampaye gukoresha umutwe, ubwenge Imana yampaye, apana ubwo iby'abantu bambarira. Urabona uti eske ivy'amoko vyangejeje hehe, bizoshikana hehe? Ndi umuhutu uno munsi bimariye iki ko n'umututsi abayeho nabi? Umututsi bimariye iki kubera umuhutu amerewe nabi? Kandi mu gitondo ukavyuka ukaja mu misa ngo ugapfukama ngo Mana ibi nibi na biriya. Iyo Mana uri kuja gusenga niyi eske iri d'accord ivyo kuravuga? Pas du tout. Mumenye yuko bavuga ngo ari ibwirizwa rikomeye, ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene. Mureke abarundi tureke kuba ibihemu, turetse kuba ibihemu muri ico gihe igihugu cacu kizotera imbere. Tuzosa kurara tuvuga ibitagenda neza, ahubwo tuzorara amajoro tuvuga tuti tugeze ngaha twongereko tuje kubaka igihugu cacu. Hari abantu benshi babaye mu mahanga
kuko batabishaka, bari bameze neza iwabo i Burundi, mugabo uno munsi sodaramere. Rero simvuga amajambo menshi, niho ngishika ndacari ngaha, abari mumbabarire mu mabwo yari bizarre, mugabo ico novuga mukoresha ubwenge bwanyu Imana yabahaye, mureke kumva ivyo abantu bababwira, kuko abantu bashaka kuza gukonvenka kandi akonvenka mu bintu bidashobotse bitumvikana. Vyo umuntu yonza nkomvenka akambarira ngo uri umututsi ni wanka umuhutu, uyu muntu ntazantumbere. Umuntu aza nkomvenka ambarira ngo uri umuhutu ni wanka umututsi, umuntu ntazantumbere. No, ahagaze aza ambarira ati muri abarundi. Reka mbe nageza ngaha, niho nshikiye ako kantu nyene gatumye nshobora kuduga kuvuga kari ako k'abanyarwanda n'abarundi yuko tuvukana mugabo turabakuza, reka dufate ko turabakuza mugabo ndara même famille. Urakoze cyane GC. Ya turi bamwe kuko ugiye muri Zimbabwe ugiye muri Zimbabwe nta bahondogo uzosangayo, nta bashambo uzosangayo, nta banyiginyi uzosangayo, ariko abo mu Rwanda urabasangayo ukabasanga ni Burundi. So kariya gace mu bisanzwe ni namateka canke ni histoire yadutandukanije nayo ubundi bwo we are same. Hama ikindi naco tugeze muri Zimbabwe naho hari abantu nka bava amaraso nkayo tuva, ushobora kubura amaraso bakantera mu Zimbabwe canke mu Zambia canke umuzungu, turi bamwe. Rero mbere yuko nakira uyundi muntu, nagira ya foto nayishize ko ngaho hejuru, aho hejuru murabona kuri iyo foto, reka ndabagirire ntuzeya ndababwira bariko donc kuri kano gafoto katwereka bateye iteka ibirori vyo kugura ibitaro vya Kira Hospital, vyari ibitaro vya mbere bikomeye mu karere, bikaba rurangiranwa. Donc ni ibitaro vya mbere bikomeye mu Burundi, bikaba rurangiranwa mu karere, igikorwa ca muganga Christophe Sahabo. Kano rero gafoto katwereka kandi ingene mu myaka 10 gusa hahinduka vyinshi, kakatwibutsa ko twoshaka tugaca bugufi kuko ejo ntituhazi. Ivyo ndabibwira cane cyane President Ndayishimiye. Ku murongo wa mbere hagati ni President nyakwigendera Pierre Nkurunziza, inyuma y'imyaka 5 gusa yaciye ahagarikwa n'umutima giturumbuka, aba nawe abaye nyakwigendera. Iburyo bwa President Nkurunziza hari Sabine Ntakarutimana, yari umushikiranganje w'amagara y'abantu, ubu ni umukenguza amateka. Ibubafu hari Engineer Virginie Kiza, yari umushikiranganje wo kunguruza abantu n'ibintu be n'ibikorwa vya leta, transport, travaux publics et équipement, ubu ntituzi yageze. Hirya hari Anosiate Sendazirasa, yari umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta n'akazi, ubu akaba aserukira Burundi mu Budagi. Hari n'umuzungu inyuma gato ya Sabine Ntakirutimana ni David Pilote, yari umukuru wa conseil d'administration ya Kira Hospital, niwe yafatanije na Christophe Sahabo bakwega imitahe ikomeye izananye mu Buswisi. Ku murongo wa kabiri murahabona Evariste Ndayishimiye, ni watangura, uwo yambaye costume yirabura, yari umuyobozi mukuru wa Sobujeya. Ntawamuha agaciro kanini ico gihe, nta numwe yarazi ko mu myaka 5 ikurikira ariwe yaragiye kuba umukuru w'igihugu. Iruhande ya Ndayishimiye hakurikira muganga Christophe Sahabo, umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Uru rubanza rwari rwiwe, uri ngaho wese yaramutangarira ku vyiza yarahejeje guha Burundi. President Nkurunziza yamwise umurundi w'akarorero. Dr Sahabo ntiyashobora kwibaza ko uwo bahagararanye yarimirije kuba umukuru w'igihugu mu myaka 5 gusa, kariwe yaragiye gutegeka akanyagwa ivyo yabiriye akuya, kandi kariwe yari yimirije kumupfunga. Uwo munsi bose baramutwengera na muzisa ikaboneka, ntiyarazi iki kibi kiri mu mutima. Hirya ya muganga Christophe Sahabo hari Saidi Juma, yari umukuru w'igisagara ca Bujumbura ico gihe, nawe yari yubashwe cyane ico gihe, ariko yari yimirije guca mu bihe bibi. Uyu mwaka niho uyu mwaka niho asubiriye kwibukwa aba umushinga amateka. Hirya ya Saidi Juma hari Onesime Nduwimana, yari umuyobozi mukuru wa Sokabo, akaba n'umuvugizi wa CNDD-FDD. Ico gihe yarakomeye cyane, ariko yarasigaje amezi make mu Burundi. Ku kwezi nyene yaciye aje imbere y'abategetsi ba CNDD-FDD
bandikiye perezida Nkurunziza bamumenyesha ko atari kure kwitoza ubwa gatatu. Yaciye yirukanwa mu mugambwe arahigwa bikomeye, hanyuma arahunga, ubu ni impunzi nkanje. Abandi basigaye ntibashoboye kumenyekana. Rero aka gafoto karerekana umurundi yari yahisemwo kuza kubaka Uburundi. Nkuko nabisomye mbere, yagiye kwiga muri Suisse, aba umuganga w'amaso, ophthalmologue. Hanyuma akurikira akamo k'abakuru b'ibihugu, k'abategeka igihugu. Aba diaspora nimuze muteze imbere igihugu cyanyu, aba diaspora muzane imitahe. Araza mu Burundi arabisaba, baramwemerera, aca asubira mu Suisse, aragenda yegera abo biganye, abazungu bakorana, ati nimuze tuje gutwara umutahe tuze kubaka ibitaro vy'akarorero, hôpital d'excellence mu gihugu, dufasha abarundi natwe gutera imbere. Ariko icyo bamuhembye yaranyazwe, ivyiwe vyose. Ivyo bitaro vyo barabinyaze, uno munsi abantu baja kwivurizayo bazobabwira bajayo. Amatungo yiwe yose yarafashwe, baca baramufunga, bamwagiriza, mu vyo bamwagiriza ngo yakoresheje impapuro mpimbano. Ico gihano mu Burundi nta myaka 20 umuntu agifungirwa, bakaba ariko baranamwaka amande y'imiliyoni 156 z'amanyaburaya. Uno munsi Dr Sahabo yagiye kuburana agwaye aremvye, bamukuye mu bitaro, iyo bamutwaye kumufungira yo ruguru bamuzana aremvye, ku buryo ariko araburana vyaranamunaniye ku rubanza ruheza, yararemvye, bamukura ngaho muri ambulance. Imana ibandanye irinde ubuzima bwiwe. African boy ni karibu cyane. Thank you Wilson. Uranyumva? Ego. Asante, amakuru nayumvise. Nta n'ikintu gihambaye ndi bushyikirize kubera ko byose wabivuze. Cyambere ni wa mudamu ukora ibintu byiza cyane, n'abandi bagakwiye kumufasha ko akeneye imbaraga, kubera ko na DCN nawe yabivuzeho, ndabivuga neza, sindi bubisubire. Ahubwo ngewe ikintu kinzamuye ni iriya speech washyizeho na President Ndayishimiye, njya mbona n'izindi, ariko ngewe ntago njya mbirivinga ko ziri real. Ngewe mba nkeka ko ari AI. So nashakaga nkuyibarize nk'umurundi, biriya bintu aba yabivuze kweri? Ni like ni ubivuga, ntabwo ari AI ko ubu ngubu twabonye AI ikoranabuhanga rigeze ku rugero ruhambaye, kubera ko okay, numara kunsubiza wenda nibwo ndi bumenye ikindi mvuga ko ntago ntago bijya bikwira mu mutwe wanjye, kandi n'ubu ntago ngiye mbirivinga ko ari wowe wabivuze, ahubwo numva ari AI. Ariko ubwo wenda ko muri abarundi muri hano uransubiza, and then nukunsubiza tunimba aba yabivuze, then nkomeze. Thank you. Utaragera kure, iriya ni speech yavuze, si AI. Aho n'abarundi ni bake baratangura gukoresha ama AI, niyo bo yakoresha nibaza kadakenewe ku ma speech ya President Ndayishimiye, kuko ama speech ba confusing abantu, urumva nta AI ikenewe. Iriya ni speech we nyene yivugiye ari mu Cibitoke, ni biri real. Yeah. Oh my God. Sinzi aramarira nyafite narira, kubera ko niba perezida avuga biri yari perezida, ibyo koko niba biri real akaba bivuga, byaba biteye ikibazo gikomeye cyane. Ubwo hari n'indi yigeze kuvuga ngo nta murundi ngo tunze kumurusha, ngo yumva abantu barira ngo babuze ibiryo, ngo yabibura bite, ngo afite itoni, ngo nimba ngo yamire, ngo afite itoni y'umuceri. For real nje numvaga ari like AI, ko AI isigaye ikora ibintu byose, ko ntago none si bazo uri perezida. Ari ibintu biba bigoye kumva, bigoye no kuvuga ko nimba none si perezida avuga biriya koko icyo gihugu cyazagera. Okay, ni perezida Wilson ashaka kumwishyura gatoya uzobukoze, mbese c'est possible. Okay. Ayabureke abanza ntacyo yishyure gusa, ariko ntacyo narimbajije kuri byanabajije, bari baminshubije, ariko go ahead, nta kibazo. I will wait. GCN. Je peux? Ego, ariko umugani we niyarabajije. Oya, ufite ariyo kontu numvise akado kajumbise mu kirenge.
muvandimwe biya bintu perezida avuga peut-être ko bivuga abikuye ku mutima mugabo umenye yuko Neva ari mu bantu bari muri prison afise abantu bamuhagatiye à gauche à droite devant et derrière du coup adashoboye gukora ibyo badashaka ivyo birazwi soit baramwica soit bibukundi kandi menye yuko CNDD FDD tuyifate nka logiciel utayihinduye iguma ikora vya bindi bige wewe hari nahagenda akajyayo na programa uko byumva ku mutima yuko abona yuko yohindura ibintu agasanga yadombotswe yabivuze imbere y'abantu hanyuma yagiye kubivuga bakamushira muri ka kantu bakita gute mu kanywa ababo bati bige ibintu wavuze bituri d'accord no guha uburorero butandukanye hariho abantu bari bapfungiwe mu mpimba atanga ikigongwe ikivunga hariho abatashe n'abatatashe byagenze gute ni ukuvuga yuko ubu Neva atwara Uburundi ni nk'imodoka ifise amapine imodoka ifise moteur igafita amapine ni ukuvuga yuko ivyo bintu bitumvikanye ngo bikora byose imodoka ntigenda ndabifata uko ni ukuvuga yuko hariho abantu benshi nka babiri cyangwa batatu canke bane bari muri gouvernement abo bantu arashobora kugenda akadombokwa ko yagiye na programa canke wewe aba afise mu mutima yuko ashobora kugira ico yohinduye mugabo bakubwira bati no ibintu ukabikora turi kontra nico gituma atasuite turonka no bakarorero nzi neza ku bintu bya nkuru nziza kuri 3e manda nkuru nziza yari mu bantu yari kuri we yari kuko yoreka gutwara kupreza 3e manda mugabo amajambo yavuzwe ni ngaba benshi murabizi ngaha cyangwa bari babegereye murabizi bavuze bati nta kuntu baza kudutera ubwoye imihimbiri ngo cyo dukore ibyo tugiriyeko utegerezwa kwipresenta comme candidat présidentiel mugabo wewe yari prêt yuko eba 3e manda gatwara yundi tuvuga n'ukuri muri space hari abantu benshi baba barakoranye nawe cyangwa bari kumwe nawe uno munsi wozo gatanga amatemonyage ya vrai byosoboka bikamenyekana Jesse ninyegeza hariho bimwe bimwe nzi ndabivuga nibya bitani napfa nzopfa mvuga ntimbuza ukuri rero ingorane iriho mu Burundi niyi nta perezida abaho perezida kubaho aba umutwe atwara igihugu mugabo arafise abandi bari nyuma bamara ati vuga ibutavuze ibintu bikunda wewe aza gutanga conclusion y'ivyo bateguye malheureusement nuko iyo conclusion za gutanga usanga yicishije hiwe akavuga ati ndabivuze uku mugabo hanyuma basubiye inyuma inama iheze bakamushira mu katabesha ivyo bamugirira ntawe wabizi uwo muntu c'est pas un président niwe akarora hagatoya akarora gatoya no bahana yuko no kuko habaye ingorane bariko baravuga ibintu by'inzahabu inzahabu zimwe zavuye ziva ruguru zimanuka na pick up umupolisi yazikurikiye ngene byagenze mwarafise byagenze ubutabideje kumusubiriramo uwo yari ugira gerageze ngo yuko yumviriza mukuru w'igihugu ariko arasemera ariko aravuga kugwanya ubunyonyezi izo nzahabu ziko ziribwa kugira ngo zihagarike kwibwa uwo yabikoze byagenze gute ubutabideje kumusubiriramo ico ni cambere ica kabiri president n'umuntu abatwara igihugu ateza gutanga itegeko bose bakaryumviriza kandi gaca mu n'amashinga amateka
si ikintu yaduka ngo avuge mu gitondo avyutse atakivuganye n'abandi, niko tubizi. Mugabo uwiwacu arasha kwaduka akavuga ngo ndavuze ibi bizogenda uko, iki ndagifashe mu ibintu vy'igitoro, ivy'igitoro vyagenze gute vya myanda bifata mu ntoki. GCN urabyibuka ko wabwiye ngo reka GCN musubize iyi minute, uyu minute Pardon, yawe irakururuka umbabarire cyane kangeze ga mfise mvisi navuga ntaco. Pardon, mugabo ndaza yuko ivyo washatse ivyo waje kuravuga en conclusion ni ukubarira yuko iwacu umuperezida atwara igihugu siwe atwara igihugu, arafise abandi bamutwarira inyuma. C'est pas un président, c'est un représentant. Urakoze.